uku numva wa musonga wose waheze. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Ingwara yakize n'ideni gishuwe, Imana iragahora ku ngoma. Yesu ashimwe kandi uku kwezi kw'icumi umuvyeyi wacu yari yatangaje aravuga ngo twakira intahe yivugira. Amen. Yesu ashimwe. Je nawe mfise umutwaro warumaze imyaka 3 warunduhije cyane, ariko ndashimira Imana ko yarayinjabukije. Abumvise gushima kwanje mukomera Imana amashi. Amen. Imana yaraye imuvugiye. Dukomera amashi Imana. Imana yagize ibitangaza ku munsi wa Mungu. Umwungere wacu yaravuze ati ni muri hideni dufite ishengero. Ngeze muhira murabona ko imvura yaciyigwa. Hanyuma ndugama nditonda, hanyuma ndataha. Ngeze impande y'urupangu nyene nshako nye nugura ngenda muhira. Cyambona inoti y'ibihumbi 10 imbere yanje. Cyandavuga none ko natanze inoti ya 2. Mugaye inoti nkabishikitse miranga mbona inoti y'ibihumbi 10 iri imbere yanje. Ibyo Imana gaheme ingaburi icima inyongera ikigwiza n'amafaranga nawe natanze. Umwungere wacu rero tumukomera amasi byavuze ntibigera bihagarara. Ubu rero jewe ni kuvuga mu rugo rw'iwanje natawe nk'umwavu, ariko Imana kiranyitore. Bantwaye amatongo 3 baca bongera bashira mu bintu by'ukundogesha, hanyuma maze gushikino Imana ikirantora. Ubu ndimo ndaduga ingazi. Ubu nari umuyede, ubu sigaye ndimo ndumubora y'imodoka. Baca bampa registre ndandikamo imodoka zose, kandi nje ntwara n'amafaranga kuwampaye akazi. Hanyuma acarambwira ati njaravuga ati je mugo naho bimeze gutya, jewe nta telefone ifise. Urane telefone ni kibazo. Acampa amafaranga 60,000 Ucugura ka telefone. Sawa. Ubu rero naho katendana gakoresha ngo ndagashiremo ibitunganye byose, ndazi ko Imana izobikora. Ubu rero ndashimira Imana mu kwezi kwindwi nako Imana na abamarayika baramanukiye ndimo hanze ndi muyede. Ahamanye marayika baramba mu ijuru barambyura ati none we ko ryamye hanze kubera iki? Ndababona mu maso mu yandi baramarayika 12 bamanutse. Hanyuma ndavuga ati Imana nukuri kuwa marayika undungikiye bamaze igihe kinininya ndara hanze umubu unjya nkifuka ishashi ijya yirabura. Nabyuka nkashasanga itemba amazi. Hanyuma marayika bamaze kuza avuga ati reka tuguhe akandi kazi. Kandi namaze imisi mvuga ati Imana impindurira akazi. Niwe yaca impano yako kazi ko ububorayi. Imana rero tuyikomera amashi. Amen, 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 amen. Imukura mu kwikorera amashashe no kuyifuka ikimuha akazi keza. Rumba ni wogira ko kazi wegeranya amafaranga nayatanga bawaye mwizigirwa ngo gume wifukishashe. Haleluya. Dukomera amashi Imana. Bongere tuyikomera yandi mashi. Anje ndashima Imana kuba yarankijije. Je nari mfise ikibazo cyo kwa mfise ubushuhe mu bihimba by'irondoka. Buri gihe nkamanumva afise ubushuhe burengeye mu magara. Kimwe nje kwa muganga dogitere turaganira mu bwiro komeze bisaba yuko anjana muri ecography. Anjanye muri ecography ambwira ko mu magara harimo ikibazo cy'amazi. Bisaba ko bandungika ku mudogitere wo muri Shiririji. Ngiye muri Shiririji dogitere araba ecography kuntu meze arambwira ati ntabwo ndakuvura. Nivyo cyo bisaba ko tugukorera operation. Arambwira ati ndaguhaye ikiringo cha hagati ya 2 n'amezi 3 uzoca ugaruka tugugirire control hama tugukorere operation. Ndamubaza dogiteri none nta n'umuti wa paracetamol basunyandikira mbe ndafata. Arambye ati ikiyo cyo no gufasha ni operation nta kindi kintu no gufasha. Naciye nta muhira nari mfite umugenzi tubana arambwira ati mukozi w'Imana ku rushengero ry'umunani yatumye ko abashitsi tuzogende tujanye
twaje tuzananye ndasenga uwo munsi navuga numva nezerewe aradusengera ndumva ko mfashijwe ubu rero warakize kuwa kabiri ndaza ndatura umutwaro barampa umwarimu aransengera aransengera nsubiye muri controle icyanezereye kubera nayikoresheje kuri maison medicale docteur yayimpaye mbona nezerewe nanje numva umunezero uraduze ndavuga ati Imana yishuwe subije gutanga raporo kwa docteur ambwira ecographe imeze neza nta kibazo amahoro operation Imana amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo amiconosa ishengero nukuri mumfashe gusenga ndi guhura n'ibitero byinshi by'abarozi ndashobora kumara 3 jours ntagihamye ntasinziriye bukarinda buca ndi gusenga kugira basi numve yuko noronka agahema mumfashe gusenga turagusengera ndikumva n'ibintu byo guhakenya imicanga mukango ntazizananye kuri mumfashe gusenga nk'abakozi b'Imana turagusengera kandi ushishikara uzusengerwe ndazi ivyo byose birahera iyagukijije ivyo byose irakora n'ibindi Yesu nashimwe Yesu nashimwe cyane mumfashe mu mpera amashimana mu mpera n'amashini umukozi wayo nukuri je ndashima Imana itarike 3 pasteur atubwira ngo tugira iyerekwa z'uko 8 je nagize yerekwa ndaja ahantu nyine ahantu mu gikumbu ndapfukama ndavuga ati Imana jewe rya shengero nukuri ndarikunda ariko kubera déplacement nzana ikinga shika nacerewe inje mu masengesho shika nacerewe nkaca mbabara tiro ndashaka yuko womfashwa ama déplacement kugira nzohorenza ku mwanya burya Imana yarakoze igitangaza Imana yaduha amafaranga ca ndashuha ngo ngira nje hanze ndarondera passport kuko ndafise ibintu nshaka narashaka imodoka cyane navuga ati nenogura imodoka gute ntagiye hanze kweri burya maze kuronka iyo passport iri muhira burya Imana kirambwira ati wewe ntuzogenda hanze ikinyereka imoto yikoreye imodoka ndavuga ati Imana yambwira ati genda ugure irya moto nyene burya ndabwira madame je hanze nabihejeje Imana yambujije sinzogenda kuko nari nasenze ndavuga ati rijya shengero jewe ndumva Mana hamwe wompa déplacement nzoriguma mu hubwo nzocanja muri korale y'abagabo burya Imana rero kirambwira ati ntuzogenda ikinyereka iyo moto ihetse iyo modoka madame maze kubimubwira ndamubwira ati tugende kugura imoto byo hanze tubireke je yanyeretse baca turagenda kuyigura mfise umudamu twumvikana kweri ndamubwiye ikintu aranyumvira burya ngiye kuyigura nasanze ya foto nabona nasanze ari ya moto nyene ndabwira umugore ati niyi nyene ati bashukwiri kose je nabonye ari turayigura ubu ro ndashima Imana nshika ku mwanya rero bene data ngoma ndabashingira inde ntaye yabaye kuwa kabiri ubutabazi butamenyerewe je nabonye kuwa kabiri nukuri biteye umunezero urenze burya je naraje nka kuwa kabiri inzana nyamoto njana nyamoto abandi barashima pastor avuga ati haguruka mushime harone wari yasigara haguruka jewe ndasatana arangwanya gose woza gushima atacufise utanga Imana yakuguriye moto burya nyene ca ndahaguruka sinashimye turataha mu bandi ngeze mu nzira imoto yari impiriye kerega imoto yarahiye muri groupe narabirungitse ndabashingira intahe imoto je naragenda numva ngeze mu buterere ibintu binuka numvise ibintu binuka kumbe batere niyo iri kirasha burya ngo ndagenda numva ibintu binuka mbona umwotsi ufumba nyene ino munsi yanje burya ngeze ahantu abantu baravuza induru ti wa mugabo ndahagarara maze kuraba sanga ibateri yahiye no kuva byavuye nyene munsi nyene ya ibintu bikomeye rero ndashima Imana kuba nukuri Imana arankingiye burya maze gushika nyene mu buterera ahantu nagiye gusudiriza baca bayisudira batakwiye ko na buji batacomeye buji burya n'abantu bazi iby'imoto navyo usudira utacomeye buji naho nyene ni ngorane ngwicisha burya basudire batacomeye buji cha dusanga na reservoir yatobotse igitoro ca seseke haja ku moteri hose nukuvuga abantu bamaze kuyibona bati Imana uvuye gusenga uko nabashinga nete je mvuye mu masengesho uzuyumeko nukure amasengesho yarishuwe je rero ndashima Imana inyuma y'imoto ihetse imodoka rindiri imodoka na Imana yakubwiye
ikindi naco madame wanje aragwaye ibitero by'ukuri by'abarozi n'ubu naje ndamuzanye ngaha no kuvuga ntavuga aho ico ni gito cyane mu mwanya umutuzanire atahavuze reka dusohoke gusa tuce tukosora abo bazimu. Yesu nashimwe nimukomere amashimana ipantasi nashimiye Imana ku bikorwa byakoze kuwa Mungu cyo kurihira ikibanza Imana nari mfise amafaranga make cyane angana n'ibihumbi 4 ndayatanga ntashe narashika muhira naciye ntora ibihumbi 31 Imana ibahezagire. Amen. Muguma mutora amafaranga. Yesu nashimwe jewe nsengera muri Eglise Catholique ariko ku Imana uheze nasengeye ngaha urugo rwiza ni urugo rutahamwe abashitsi n'iri shengero rya Ipantasi cy'Imana yakoze rero intahe icy'Imana yankoreye ni uko umugenzi twari kumwe Dimashe yaciyangurana duhera ndashirayo ndatanga nk'ishikanwa kubera atadufaranga nasanze nazanye hanyuma n'iyindwi naciye mfatisha uturaka tubiri kandi nari sanzwe meze nk'urwanyazi tuca tuguha amafaranga amashi menshi ku mwami Yesu. Mana irakoze tuduze icubahiro cy'umwami Yesu. Mana ibishimirwe cyane dusabe mama pasteur aze asenge akanya gato hanyuma tuje mu ijambo ry'Imana. Yagomba aka kanya wiconnecte mu bwiza bw'Imana ndazi ko Imana igiye kutugirira neza. Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye Mana turaciye bugufi igitondo ciza waduhaye kandi ko watwiyumviriye ko nubihererwa icubahiro Mana turagushimiye kubwo watwemereye kwinjira mu ngoro y'Imana turagushimiye Mana turagushimiye Mana turagushimiye